ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barafise je ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barabifise je mfise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma. Hello bakunzi ba Samiwar TV, turabaramukije umwe wese aherereye, twongera tubaha ikaze kandi kuri ya televiziyo yanyu ibakunda kandi namwe turazi ko mudukunda. Imbere yo gutangura kuri micro ni Andy Ben kuri Samiwar TV, tukaba tubasavye ava yo kuraba ikiganiro umwe wese amanza aje kuri channel yacu Samiwar TV agire subscribe, share na comment hama na partage iganiro kugira dutezanye imbere baje. Hama tuba turi kumwe n'umutumire acha tavyoroshe vraiment ari top, reka ndamuhe yivuge. Umuntu akuze kirazira kuvuga umuntu akuze mu izina. Let's go. Sali bitewe murakomeye, turongeye kandi turabashimiye ko numwiyemeye kutwitaba buri mwibwire abakunzi bacu, abakunzi ba Samiwar TV. Samiwar TV Chikiriwe kuvuga no kuruga wewe. Ete turagerageza. Ego ndameze neza ndabambukije cyane gose. Bamungu wanyu D1 abakunda cyane gose. Abandanye kwereka ibikorwa byiza. Ataja mu rukundo barujemo. Ariko bageze. Cyo kiriko dakora ko umuntu musa ajasa neza vraiment. Musi ndabona amenya ashaka kuvuga amajambo menshi. Se kumubariza. Okay, D1 ninde yoshobora kutwibwira? D1 amazina yawe abavyeyi baba bakwite, aho wavukiye, aho ugeze gatoya ku buzima bwawe nimba atari bawe. Akantu nkunda kuvuga ngo amazina yanje umuntu yashaka kuyavuga neza niba ko wanje amanje. Kwa kurwayanditse nyene bayise izina riri ukuntu ngo ndayikengurukiye Diedo. Ukuvuga tino kwishura akura kujyandika ku mwanya munini. Rero nuko yitwa rero ko bivugiyemo. Hama ni D1 muri akanya bari muri Teka Music, D1 ya Digital Production, D1 ya mashuri. 2020 ya production muri Agape Record ni yafashirizwa yakoze indirimbo nkeya. 2020 mu kwezi kwa gatatu cyanza hagarika muzika turavuga ati kamanje muri pause gatubwira ngo rero ko ari ubundi bwenge no kungura bijanye n'umuziki. Hanyuma na D1 no munsi nyene gushagirira turi kumwe kurabutera mutomo. Okay, reka nizere ko yava imfata. D1 watubwiye ariko ntiwatubwiye neza aho wavukiye. Wavukiye nyine mu gisagara canke waduze wamanutse nka twebwe? Imana yarabonye ati umuhungu arimo akantu kashaka gutera imbere. Ndavuga ati rero kubwaje kubinguvu zanje nk'Imana ikandamutera Bujumbura. Ni orientation yabaye kuri nuze promotion ya mbere bamwe mu bicendo bibona. Yaranterura mu Kayanza injana muri Etena Bujumbura aburi segisenyi ntereraho ndahiga imyaka 3 ndamara amashure. Imana iravuga ati umuhungu wanje asuye ruguru yagize ingorane impana afise ntezotera imbere. Iramu mu Favorite aho deno bitabyembevaho irama production aramfasha. Inyuma yaho nimigera neza Master Music hose ngenda aramfasha. Inyuma yaho no munsi ngahaya ni muri Teka Music aho byakunze ko nawe nambona ko bose iyo batahaba ubona ko ari kumbona ni mitemo no munsi n'abari kumva bihaga. Okay, none watubwiye ko watanguriye kuri production. Wayitanguye ryari, winjiye gute muri music? Ni iki cyakwinspire kugira uve muri production je mu muziki? Sinova ko nare muri production, nibuka ko mvuye mu deje amashuri. Hari ukuntu bamwe bacasubiye ruguru bagenda mu mbari nyene mu mbari hazi. No. Ara basi abona ari ahantu basi abantu bicara basi siniko navuga. Bana ruguru mama rikateka ngaho yamwicaye impande y'iziko. Okay, cyenda byumva. Ndabona hari habora. Rero ntabwo Imana yakuje ko noheza nkacanga kwicara habora ari muri ati wowe ko hejeje amashuri akaba ari Imana ikurimo muri wowe. Exploit. Ndakora mzeya exploitation y'Imana y'uwanje. Ndicara muri Agape Record nakoze production nk'umuntu atashaka production. But ndayikoze kugira ngo D1 izimufashe mu byo kuririmba. Kare yanje niyo kuririmba. Imana nayo kuvuga ngo urayibonye mu ryari ni ikintu nabonyemo ko nkiri umwana mutoya cyane. Nuvuga ko mfite imyaka 10 nakompoje indirimbo. I don't remember iyo ndirimbo ntavu yimbaza. Ariko umuziki nagiye kwinjiramo neza kuwukora
muri 2019 barasohoye indirimbo yitwa Tuzogumana but 2018 twakoze indirimbo ya mbere n'umurimbi bita Siriga turi muri internet aho twacika kabusimbura uruzitiro rw'ishure twaje kwa Professor ariko indirimbo ariko 2019 niyo yasohotse indirimbo ya mbere yiwande yitwa Tuzogumana benshi barayizi. Okay, Tuzogumana umenga je ntazingira nuko ntabikurikira kandi hariho n'abantu benshi cyangwa ati waducishizaho mu gatoya juste kugira bitwibutse n'ubundi niyo mpamvu ndabigusabye kenshi burya usanga na gitari n'umugore wanjye. Okay, tugorora umuhogo gato. Imvura iragwa igahita ariko ubwo nagukunze ngo ntiruzohera kubico wipfuza yo kombi imbere yawe. Oh baby, ibyo ndabikora ubu sinkihindukira ngo ndiko ndareba inyuma reka iby'inyuma bijya bari inyuma ubu ndafise uwanje yo. Oh baby, yo nzogumana nawe icyo saba Imana baby kurambana nawe urupfu ni rwaza darling nzojane nawe aturururutu nzogumana nawe aturururutu nzogumana nawe umutima gufata. Merci, ni Tuzogumana ya D1. Okay, iyo iri muri nyinshi umaze gusohora ariko byo nenda kuziko zibiri nitsongira ngo tumenyereye Waiting na Love Connection. Imba tutakugora kugira ubibutse neza babone neza ko turi kumwe na D1 atari muto yewe cyangwa mugenzi we ko turirimba ngo D1 ni mugufa ariko jambo rumenga turare bonkunya na dushishirize ko Waiting niyo numva umenga brama je ndabizurondegwa na benshi beba no maheri miduga n'ibindi byose barafise je ndabizurondegwa na benshi beba no maheri miduga n'ibindi byose barabifise je mfise umutima iryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda mbaye nk'ihari. I'll be waiting, 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 I'll be waiting kugeza umpaye lover from your heart kugeza umpaye lover from your heart. Oh yeah, oh yeah. Nacho ibade ndanayiti brama nta numwe atayite. Jana kibazo nawe ushaka ukandindira brama ntondindira umwanya munini turaza kubivugana inyuma ya kamera ariko tukiri kuri Waiting menga kubivugira imbere ya kamera hari habo bitaguye neza. Sometimes nyene umuntu afise ukuntu yakira ikintu rimwe na rimwe bivaye no kunakibwiwe bivaye na to umuntu akivuza akoresheje kenshi byakigwa nabi canke neza bari kuba byakozwe. Ndabaza ko bana nitonze nayimvuze nyene nayimprofitiye bwo na jewe reka nande mu biratahuritse gatikira tumena. None D1 nimba ntinjiye muri vie privé cyane kugeza n'ubu centre cyamurendereye canke uri kuragerageza kuvyikuramo nta kundi warabonye ariko yuko namusije ndi happy vraiment ndazabibonye ndanezerewe mameze fresh ubuzima buragenda but kijya gihe ava yahajya ubuzima ntibwagenda ariko nuvuga sikura ko atanyemeye sikura ko ruvango yaranyemereye kugira ngo bizogende neza ariko hari impanuro nyinshi narose kuva ku bantu mu makomenti ndazi nawe warakomenti ndavuga ati D1 nta mpamvu n'imwe dogira ibintu nk'ibyo yafukame ku bwa twebwe bakobwa ntabwo ntasiguro bihagaho iyo byose ni buke ndetse abantu ndazigendeye amace ndabiha Imana nibikora nkamuronka nta kibazo ariko n'ubundi nabyo na Imana yabikora ntabo wanje
icyambere nishimira nuko ankunda nka jewe akunda D1 urumva ntabwo basi ndovuga ko ari amagara urukundo ndimo nifuza ndindiriye ariko buri muntu agukunda nifuza ko ugira ibyago kubera we yahabaye ubona nko for example bashaka kumbwira ngo urankunda kugira ngo nezerwe rero ndakora kuvuga hakumpenda ngo nezerwe bombwiza ukuri nkababara sibyo none maybe yarambwije ukuri yarambabaje sinabyakiriye neza ariko naza ko yarankingiye ibintu byinshi nowe nabyo muri kazoza nabihaye Imana rero peut-être Imana nibikora azonzira tugakundana ariko n'ubundi Imana nobyo kuca mu gitondo ejo Imana ikampindura ubwonko avuga ati D1 that one is not yours urumva ntabwo ari wawe hinduka tafika namuwacha nzoshanja iwawe ariko nibaze ko atamutima mubi wabishize ko wamutahuye ko yarakubwiye ko atakwanka ariko naravuze nabwo nyanka kumuna kwanka ashobora kuvuga ati ndagukunda gusa kugira ngo unezeye kuzubona ibyago muri siri imbere kwa muri kumwe ariko sishaka guhenda D1 Jesse ndagukunda rero naza ko sifisa kumwinjira cyane rwose mbego sinima tuvuze ko byarahenze bisa n'ibyahenze ariko nabihaye Imana tu kandi twizere ko bizogenda neza hanyuma ijya love connection yo bari ntuzenya no titabuta wowe ngiye kure niwe wiyandikira cyane yego indimo zose tunazandika nyandikira na ashirina ina nigo no kwandika zobashaka muvuze ngo nani okay none waratubwiye ko waiting ngo yanditse ntuze kwa Santa juste wora imandikira none okay again basi turavuga again none na love connection nayo nyene yo biri ntuzenya kuri Santa canke yoyo ntaho bihuriye ofete ijya ndirimbo ntabwo ari ya Santa cyangwa igiye cyo kuvuga nk'ubwo ndivuga ntabwo ari yiwe in the love connection ndavuga waiting na love connection ijya ndirimbo niyo umuntu nkanje yahuye n'ibyo bibazo nyene ariko wampaye idea yo kwandika iyo ndirimbo ni get atumye ndayandika rero ni kuvuga bisuka yuko navuze ati idea ukwibuka yambarije wewe wabaye yani ni kiki cyaguha inspiration yo kuyiyi ndirimbo inspiration yanje ni wowe yavuye ariko nibisuka ko indirimbo ari yiwe indirimbo ni y'abantu bose bari mu byo bihe cyangwa bashaka mu byo bihe kubera ko yabayeho maybe nibazo bibamo hanyuma love connection nayo yaje ari nk'indirimbo iza gufasha ba bantu barindiriye mu kanya gato gace bikunda bacabinjira muri rukundo bari muri love connection but jewe ntibyakunze ndajamo birabiyanje maybe izo biyanje mu myaka iri imbere byakunze ariko bakanya biwanje okay ako karagaciye bon D1 umuziki ni iki kuri D1 shumba jingaro kije cyane gose naza ko kwishura ahubwo nabanza ngasenga yakoze Imana mu kibazo umuziki kuri jewe nakazi kuva kera kuva nkiri umwana nakuze mbona ko ari yo ntuze ya passion yanje kubw'ibyo rero narafighting for getting something good in music ndibuka ndi ku ishuri dirente nakunda kunja kuri kwiza gitari kaka gitari kabuze ntikiza niki batiwe nani nkono yifeye kuzova mu muhungu abandi bari mu ishuri nawe kuvuza gitari abandi bararuhutse kuri kuvuza gitari Bodi waza ko umuziki nawo fashe n'akazi gushika n'isaha niyo mpamvu ubona no munsi baby narose management kuvuza gitari arono ibintu byinshi nyene ni kwandi ko nagwanye no kugira gute umuziki wanje ndembo n'abambere akazi kandi waza ko byatanguye from kuvuga na bana shika ngaye Bujumbura mve muri internet jemba yo kumuziki nakandi kazi nkora ndaza umuziki niko kazi kandi zireba ubuzima bwanje bwose niho buri mbega uri muri Rebo yego nawe ndashima vraiment ndashima Imana ni muri Rebo Iteka Music nta compte officiel donc indirimbo bose nubwo ndabyinjiramo cyane rwose ngire kwinjiramo nyene unyemereye gutera imitwe mu rwo byinjiramo cyane rwose muri love connection ariko ibyama contract baza ko contract iri kuyivuga donc abagukeneye bose ni muri Iteka Music ugerageje kuraba kuva aho watanguriye gushika aho ugeze ubu ubona hari inyungu babandi bahora bakubwira ko atazovamo ubona ubu hari ico umaze wonyene kubona yuko ari jambo ryarambabaza hapo nso ndirimbo bwo byo bavuze ngo nani nkono ife kuzovamo ubwo buratahura ikintu wowe urico bikuvuga ari ukuntu abavyeyi kenshi batwara yanta mu buzima baciyemo bakaza kabanga duca mu gihe imbere usanga umuvyeyi for example akubonyemo impano kubera ko atahura iyo mpano hawe yo exploit ikagera kure akora kumenga uri kwatumwanya canke warabaye kirumbo for example jekera
nakona kuvuza gitari mu n'ubundi ndi kuvuza gitari duke narinzi nakona kumviza umuziki papa yamwitira ku radio imiziki wapi kwa yabona maybe kahise kaba stari bacu bakera maybe bitwara nabi sinzi je ntanzoganywa ari tabi nzopfa ngoye je nyendo kunyene rero baragira ubwo kumenga bizova bifata mbo umuntu wonyene banabwira oya jewe nakaduye kunzo batera amashuri nzoyiga kandi neza nzoyamara mwe mumbe hafi gusa ndoza rero muzeya music ndayushimira cyane gose aho narindi kera naho ndubuya biratandukanye cyane gose iteka music yantu ikora ko abona ko umwana or maybe afise impano itarakura mugaye ishobora gukura kubivaye na destination yiwe afise amerekezo y'uwo mungu afise gahunda muri make ego nimba atari banga aha mu Burundi niwe muri review wa inspire donc urabira ko kabona umenye ryo muntu kuva kera naramukunda nakunda indirimbo ziwe kandi ndabona ko no kurikiza nzenye tumuna inspire wese ni umuntu akora neza wese ndavuga nko dufate indirimbo ishaka kunyinspire igatuma nkora ikindi gikorwa cyiza indirimbo yose mu Burundi cyangwa ahandi hantu hose hanze yasoza ari nziza iyo ndirimbo iramfasha yatuma nanje nkora yindi ndirimbo maybe ingana niyo cyangwa iri musi yo gato basi ntigirano nani pose hama inspiration je mu Burundi ku Barundi cyane niba mu Burundi yakuze nabi cyane yakuze nabi yavuye hano kure niyo mu Burundi numva inspire cyane gose kuko niyo umuntu akora afise inzigo yo kugira ahantu agenzi yifuza akora afise ahantu ashaka gushika kandi arabishika cyane gose hotel ni yihe ntege hotel urundi gwaruka abandi bajene bashaka kugira kwironsa mu muziki ariko gatusanga ariho babaca intege cyane cyane abo bakuru banyu mu muziki basanga ari bari barabaca intege urabizi vyama byashitse je naza ko ikintu cyambere nobabwira no gukora cyane kandi bafite cyizere kinini cyane gose bara yuko aya bavuga ati bafite indirimbo bivuga ngo durirana n'ibyo bandi baririra ajya ahantu ugeze cyakwanza hashime hanyuma wumve ufise inzigo yo kumva wore ngandi hawo ngandi halukure ugira inzigo yo kumva ko nta kintu urakora urubusa yani vuga ati je nimba n'umusi je diwane nitazero nitwa kondo ubusa kukazi mfise kazi kanje arubusa bisura ko kugira ngo ngwize 100% ibice ijana kwijana bisura ko mfise akazi kanini ko gukora iyo twimvise guco batuje ko ibintu birenze neza ko abantu babwira yuko mukore mufise inzigo yo gushika hano kure bizokunda muzironka ababafasha kandi bazoza ari benshi cyane bose okay twitege iki kuri D1 muri no misi donc ikintu agira duhebo ntagira okay hari indirimbo zirahari nyinshi chefs indirimbo zishika 50 hari zanditse hari ziri muri studio umva ko ntabwo nzigira ntibagusora indirimbo nako nini yaje yihuse nyene ubukatoya ntabwo nateba gatoko indirimbo zibiri kwanza tumeze nk'indirimbo imwe kandi nta n'imiramara amezi abiri okay uduha tukaguma ukagumuduha uduha ku buryo ariko ntabwo ndatera ntakwezi guheze okay bakunzi ba Samiwell TV turabashimiye cyane abo twari kumwe twongera dushimira cyane umutumire wacu witeka D1 mwese muramuzi bon tumusaba yuko nundi munsi twamwituye tukamusaba kuza kutuganiriza atazohengeshanya kuza ndari cyane gose bwo amwe ndabashimye cyane gose mwakoze ko mu mwanya nanje masantana nyene ko ningura kantu nyene kandi wakoze no kutugurira ni we yatuguriye prem merci beaucoup amwe kashabe abakunzi bavuze unindi Samiwell TV badikwikane kuri Teka Music n'indirimbo Waiting ya nkuru ya Igete nihiri na Love Connection ku bantu bamaze kurujamwo ama D1 akoresha page yitwa D1257 ni de akano karambitse 1 gyaro kimwe majambo hama karenza ko 257 ni page yanze cyo nyandika message zo kukishura neza tugire famille ikwiye hari na page ya Teka Music cyaka makuru menshi ya D1 hanyuma ikintu bashimira nuko nubashimira ko mutangiye kwita muziki w'u Burundi gusumba tugiye kuba bya bintu murondera hanze igiye kuba nka mu Burundi urakoze cyane gose ariko bagiye kubabwira abakunzi bawe nabo kugira subscribe ku channel yacu yo mungu we cyo n'igihano Imana ishobora kumarira ko kasaba ikigongo ko ntabivuze mugerageze mugire subscribe kuri Samiwell TV kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure ko iyi interview dukoze bishobora kubashikira mwese mutagiza nuzeye tukeneye kubona koza muzamubona ama notification yacu nka Samiwell TV murakoze cyane gose Imana turabashimiye cyane ciao